abantu baje kwishwa bamwe babagabaniriza ngaha baciye Gitega. Byagenda gute? Abo bantu bava hehe? Abantu bari imihingo myinshi yo muri komine Gishubi, bava mu Ryansoro babinya rusange na Nyabiraba. Babazana ubwo ntawe wabacisha Sa ntawe wabacisha ko batwe ngo babanza kwagishinya Nyabiraba abantu bakabaza. We ntiwumva yuko babazana bakunyabira bari babadepoza hariho bahitana Nyabiraba bakunya rusange n'abanyabiraba n'abandi bakuye mu Ryansoro ko ari komine imwe. Aha rero babahazana gute? Bahabazana kubera baza barakoma induru kugira ngo ntibashikire iyo muzahehe induru igenda iravuga. Babonye induru yaba bashangashirwa bashabicira ngako byose. Cyagenda gute kuri babiri? Cyagenda gute? We nuva nyene banki induru igenda bavugira ko kandi bagiye gupfa n'ubundi. Induru bazikomye mwavuze kuva hari Nyabiraba. Aha rero byaca bigenda gute? Cyagenda gute? We nuva ko baci babica. Bakora mu Ruvyironza, basotwara. Benshi barabona bari mu Gitega. Muri yazinga gihari hepfo barabona bari baruhuki. Hari n'abatashika baci bagoma mu ntuze. Babishe. Yego. Bicwa n'abantu. Bicwa n'abasodeni babaja babafashe. Bazona imiduga yawe. Imiduga yabashikana ngaha yari yahe. Ibyari imodoka bibikamyo. Ingeri. Nimugabo yitwa Mukama w'Igitega. Yavuga Gitega akaza hari. None yari kwitego rya leta. Yari akorera amahera. Yakora iki Mukama? Umukama yari umushoferi yari nyene muduga. Kandi ingeri. Niyo modoka kandi yari guyo. Sa iyo modoka yari guyo. Iri guyo. We yakorera amahera. Nko ku munsi yatwara nk'abantu bangaye. None imodoka yuzuwe n'ufite ikamyo. Tubwire we basi nka turabi nk'ikamyo zimwe zirubaho urazizi. Zimwe zazikiri zimbaho. Ego kera hari imodoka zimbaho. Zimwe zayi amakarasiyo y'imbaho. Rero umva yatwa nk'abantu 60 ngahe. Nene bapatira nk'indagara nende bagiye gupfa basi. Abo bantu 60 batwara misi yose. Oya, hari umunsi wagenewe. Bahitana baza kwegeranya. Bakabegeranya bamaze kubegeranya baza bahitana. Uwo munsi Wari bafise umunsi nene bashaka ku gatatu bashaka ku wa mbere. Tugirewe nk'uwo munsi uko niho wari uri niba hari ku wa mbere hari ku wa mbere hari ku wa kabiri. Twumvikane. Umva babonye izone yuzuye abo bagomba ikamyiza kuzura bashi bamanuka. Byarashika hariya mu gasho bakaba benshi cyane gose. Bakaba benshi bakagundana. None abavuye mu Ryansoro abavuye Nyarusange muri komine muri zone Nyabiraba. None nimba ko bari benshi gose. Imbe uzi komine Gishubi kiragera. Yagera hariya mahwa. Komine Gishubi kuvyira makomine abiri. Nyarusange na Ryansoro. None iyo kamyo yaraja bukata nkiyaguma. Iyo kamyo ishisa yaje poza none imaze kuza ko yabitwaye. Ibi cyangwa abo abandi nyine abo bagomvye kwica bavuze kwamo kabajana abatwara Gitega. Yego mwumbaje Gitega babahamba ntaho zaho bica ntaho nzi. Yego nino nta hari ibinogo rusange. Ya niko munazobesha. Kimwe na kabi nta biba nta muntu bigeze bicira ngaha mu mihana cyangwa baranyegeza gose nuko bakubera ko ugiye kwishura ibintu wariye cyangwa ibintu wahombeje cyangwa ibintu urumva nyine n'ibyo bakubwira ngo rikangwa rugarukana ni ngo wagiye kumubaza ibintu yahombe ari nk'umucuruza ngo n'ibindi kubona amafaranga aguriye muri leta none yamuguye ko ari nk'umudandaza bamwe ari nk'umwarimu ngo usanga ujyana ibintu bagiye kumubaza ngo amahera aguranye muri leta ngo mbega muguye. Mbe turavye nk'abantu bafata barabagabo cyangwa barabagore. Yo mukakibuje bamutwaye n'abagore barabajana abanyabwira. Umugore w'injabwe ki umugore aboneka w'injabwe ngiye. Yego bagore w'injabwe ngiye ibintu bari bamye. Umugore aboneka baragutwara nyina munamanje baramutwara. Yego yari mwigisha. Aho rero batangaha ababagize iki? Umve babagize ko abamenja. Arabagisera. Banka Micombero. Bagomba kumuhirika. Yari mvu ya politiki. Yari mu vyuma mwebwe.